Big Fizzo cambere cyo yarakoze ikosa rikomeye cyane man kuko na Sadbi ndazi ko aho yicaragira ubwoba bro ariko DJ Fernando aho yageze haraho Kirikou yageze yamurushije ibyo turabyemeranyaho sha Jesse no vyemera ivyo kubera oya ni hehe Kirikou yageze Fernando atageze Big Fizzo ntiyigeze avuga ngo jewe ngo nije nakoze muri iyo myaka ibiri oya yavuze ati abona asigiye itere yavuze ati basi itere ko nayisinze niko nayisanze kandi uko yayisize niko yayisanze none dufatiye kuri ivyo nariko ndakubwira ati abapeti barakubita amahiti kandi Fizzo yavuye ngaha bakubita amahiti tubona umwana mushasha nubu agarutse bikiri kwa kundi wa mwana mushasha waja kuraba ahantu akubita hiti ni hehe mu Ibujumbura Kigali Burundi Rwanda yatoboye gatoyi naho Kongo agace gatoyi ngira ngo nk'akazero Virgile Lolilo arashobora gusohora indirimbo man abakunzi b'umuziki canke b'abafana ba Lolilo bo ku mutima nibo baza kumenya Lolilo ko yasohoye natwe hazogera igihe haza yindi generation izobisora imiziki ya buriya bwoko tutazi izobigezweho ico gihe nico gituma bavuga ati sha biriya biririmbo vya kera biriya vya Kazimimana inkunda biriya vya hanihe tubishize hariya Lino nawe arafisha hari kararaba kure ashaka kugera Yeah, check sound. Yeah, wagwan. Ladies and gentlemen, welcome to Anna Share 257. Anna Share 257. 257. Yeah. Amakuru ya bro. Iwa ndashima Imana man, ndashima Imana kandi cyane gose. Ayuhe mu muko w'abazima bisaba neza yuko ubushima. Ubushima cyane. Imana igukunda kazima Imana inkunda urabona yuko twambaye n'icivugo iki civugo man iki civugo umurundi wese nibaza neza yuko kira murundi wese kino civugo kiramuvugako ego kuko twese tubaye kubera Imana idukunda urabona yuko ni brand ikaze cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi tunashimira cyane ubusanzwe yitwara imbere y'amategeko yitwa Pop K safi sana yeah turacari kumwe na DH Telecom ego turacari kumwe na Bartender Bar ego abo bose nabo tuba turi kumwe ariko nibaza ko umwaka ugiye kurangira ego ubwo umwaka ugiye kurangira yo tuzatangurana n'abandi si kuvuga ko nabo tuzoba tubahera oya ahubwo tuzobandanya n'abandi bazokwiyongera cyane bazokwiyongera vuba barabamenye cyane Imana ibirimo sasa ego reka tubanze tubereka aka video ka DH Telecom hama cye tugaruka ego Bartender Bar yo iri hariya ku interego yeah mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059. Change kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana bro. Yeah. Narimejeje kuvuga mu kanya ati umwaka uri kurarangira. Ego. Umwaka uri kurahera wa 2025 haba ibintu byinshi bitandukanye mu muziki wacu w'u Burundi wa kabiri gatanu indwi. Nivyo tuje kuvugako. Ariko cyane turaza guhagarara kuri iki cyuka kimaze iminsi gihari hagati ya KIRIKOU, Sadbi, Big FIZZO, LOLILO. LOLILO nawe nabonye yavyivanzemwo. Lolilo arazi guprofita muri vide. Lolilo mu ba legend akoresha ubwenge
akoresha ubwenge bumwe burenze rabukungene yaciye profita muri rya content aravuga ati reka ndayifata mu bintu ndazi neza yuko bazondondera ubu ni wari trend bro ntazi gukora content y'indirimbo ziwe. Okay, reka twinjirire rero kuri Big Fizzo. Ubuheze yavuze ngo kuva agiye yaramaze imyaka 2 atagaragara ku butaka bw'u Burundi. Kuva agiye nta agarutse nta cyahindutse mu muziki w'u Burundi, yasanze byose biri kwakundi nyene. Abantu benshi rero ntibabivuze ko rumwe. Hari abavuze ati Big Fizzo yabeshe vraiment, hari byahindutse byinshi. Big Fizzo yabeshe, hariho yavuze ukuri, hariho ibintu bitigeze bihinduka kuko urabona muri iyo myaka 2 yose yagiye. Twovuga n'ibiteramo bikomeye ntivyabaye, vyafadikanije nuko DJ Paul yahagaritse cyane. Rero baca bamwe baca bafatira kuri ivyo bakavuga ati ahubwo hagutera imbere vyateye bisubira n'inyuma. Sasa wewe wavyakiriye gute wumvise Big Fizzo avuze kutyo? Big Fizzo cyambere cyo yarakoze ikosa rikomeye cyane man. Siko? Kuko ndibaza neza yuko muri aba bana canke uyu muntu ari kara nuvuga neza yuko gushika ino saha kiriko abayoboje inkoni y'icuma kuko nasadbe ndazi yuko aho yicaragira ubwoba bro. Kugiye kuraba ama concert menshi mu gihugu cy'u Burundi biragaragara neza yuko KIRIKOU abayoboje inkoni y'icuma. Ku myaka mike yiwe Afise arabayoboje inkoni y'icuma. Ivyo ni ibintu bro bigaragara cyane, ariko nivyo bintu nyene bize kuvuga yuko tuza gusanga twebwe nyene aho twobivuga ariko tukavyigumizamwe, ahubwo tukaguma dushigikira abantu batari ko barakora. Siko? Ariko Big Fizzo yarakoze ikosa rikomeye cyane. Kumeze neza yuko mu kiringo c'imyaka 2 yaramaze hanze umuziki w'u Burundi atanamwe wigeze uja, twebwe natwe tubibona. Mbega tuvyemeze yuko ta muziki wigeze uja na hano na hamwe. Kandi natwe twabonye neza yuko iterambere ry'umuziki ryahabaye. Ariko hari abandi bavuga ko ari ivyo. Sawa, Big Fizzo razigituma abo bavuga ko ryahabaye. Ama factor fadika nayahe yerekana ko iryo terambere ryahabaye. Iterambere ry'umuziki yarahabaye kandi niniye cyane. Urazigituma novuga yuko ibikorwa by'abana bariko barakora. Siko? Vyarashitse kure cyane par rapport y'ahandi muziki ahantu wari umaze kugera. Siko? Kuko Big Fizzo ushobora kuvuga neza yuko ibi bakiriko ko baragira nawe nyene babiciyemo. Nivyo yaruriye indege, yarakoze concert hanze, nivyo tuvyemere. Ariko mu myaka 2 heze DJ Fernando nawe ntiyarengeje habakiri kubari. Ntiyarengeje byari biyari ba Dramati ni bakoze. Barakoze. Si vya bindi nyene biguma vyisubiriza, ahubwo ariko ikintu gihinduka no muntu abari karabikora. Kuko turazi ibihe vya Linoji, turazi ibihe vya Dramati, turazi ibihe vya DJ Fernando. Ni ibintu usanga biguma vyisubiriza kwa kundi nyene. Ariko abantu babikora nibo baza gutandukana. Nimba uno mwaka ari KIRIKOU ku mwaka uza nundi. Ariko mu mwaka uheze yari DJ Fernando. Siko? Ariko DJ Fernando aho yageze haraho KIRIKOU yageze yamurushije. Ivyo turavyemeranyaho. Jesse no vyemera ivyo. Kubera oya ni hehe KIRIKOU yageze Fernando atageze. Oya hari Fernando izo tuwazo muri Europe yarazikoze. Mu Rwanda yarahakoreye. Ni hehe KIRIKOU yageze Fernando atageze. Oya novuga yuko indirimbo ya KIRIKOU uko yabaye hit niko n'indirimbo ya Fernando yabaye hit. Oya sico kimwe. Ahubwo rivuga ati reka tuyirindire ariko umve neza yuko. Inki tuyirindire. Inki. Oya iyo DJ Fernando indirimbo yavumye yiwe ni ya Kazimana inkunda. Oya afise nyinshi kweli. Oya yavumye cyane nkuko kwa KIRIKOU. Nkuko kwa KIRIKOU tugiye kuraba tuza gusanga yuko indirimbo cyane muzo yaramaze gusohora uyu mwaka. Ahani. DJ Fernando ni ya. DJ Fernando ni ya. Imyaka yose. DJ Fernando ni ya Kazimana inkunda Bellissima. Ahubwo ni Bellissima. Nihinge turaba. Bellissima niyo yavumye cyane. Bellissima niyo yavumye cyane. Ariko je ibintu Big Fizzo yavuze bana. Bellissima
ni Belisima hama Belisima ayo ma opportunité ariko araronka KIRIKOU na Belisima yarayamuhaye Fernando urumva ni vya bindi Belisima igeze ku miliyoni 9 n'ibihumbi amajana 2 hinge turabe Kazimimana inkundi irazirenza ego Kazimimana inkundi umengo irimo mugabo urazi none gushika ino saha ikintu basi izireka ndakubaze gushika ino saha ubona neza basi reka duhagarare kuri leta mvye leta nkozi nta karusha ubona neza yuko leta mvye kiratahura mbega bino bintu oya nta nakahari kuruta ivyo mwaka uheze nta gahari hingenda kwereye kuruta ivyo mu mwaka uheze Kazimimana inkundi ifise miliyoni 12 ego niyo ndirimbo yiwe ya mbere yakoze aho ni mugihe duharuriye ku ma views ego tugiye mu buzima busanzwe sinzi ivyo tuza gutora mugabo biragaragara neza yuko ku mwaka hagaragara umuririmbyi mushasha kwanza ku mwaka uheze nta numwe yarahari oya nta numwe ubu mwaka haciye haza KIRIKOU ku mwaka uzashobora kuza uwundi hashobora kuza uwundi urumva ni vya bindi biguma vyisubiramo ego hama FIZZO kuba yavuze ko atana hamwe ibintu byose ari kwa kundi afise ico yafatiye ariko izi mugabo tugerageje kwanaliza nenda kubaze nka FIZZO nk'umu legend twavuga neza yuko yareze abana ubona neza yari kuvuga yuko atacu bari barakora oya ashobora kuvuga ati iyo mvuga ati neza yuko bariko barakora baca bashira agati mu gihe yuko bashitse ivyo ndavyemeza erega FIZZO kandi yari abantu bamutahuye nabi reka je ndamuvugire kweri FIZZO bamutahuye nabi ego Big FIZZO ntiyigeze avuga ngo jewe ngo nije nakoze muri iyo myaka 2 oya yavuze ati abona asigiye itere yavuze ati basi itere ko nayisinze niko nayisanze kandi uko yayisize niko yayisanze none dufatiye kuri ivyo nariko ndakubwira ati abapeti barakubita amahiti kandi FIZZO yavuye ngaha bakubita amahiti tubona umwana mushasha nubu agarutse bikiri kwa kundi wa mwana mushasha waja kuraba ahantu akubita hiti ni hehe mu Ibujumbura Kigali Burundi Rwanda yatoboye gatoyi naho Kongo agace gatoyi ngira ngo nka Kazero Virigire na Uganda agaca tumigwa mu manuze mu maturneyo y'Iburaya muri bwa anniversaire sivyo ivyo sivyo biriko biratuma Sadbi adaposting ivyo rero Big FIZZO yagiye biba kandi agarutse bikiba nikuvuga iki nta kintu cigeze ciyongerako ngo tubone nk'umuririmbyi wo muri Tanzania yarondeye umurundi dukore collabo tubone nk'umuririmbyi wo muri Kenya yarondeye umurundi dukore collabo tubone umuririmbyi wo mu Burundi ndasubiyemo ego arondera umuririmbyi wo hanze oya canke arondegwa ivyo nibisanzwe arondegwa mu biteramo vyo hanze bikomeye muri hari umuririmbyi wo mu Burundi aratumirwa muri Tanzania oya urazi gituma vyo babigoye kugira batumirwe muri Tanzania kuko vizu yabo benshi abarimvyi benshi mu gice cy'u Burundi barondera fan base yo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda sasa uramaze kubibonaho ugasanga twarigeze kubivuga mu kiganiro giheze nk'umuntu botumira cyane mu gihugu cy'u Burundi muri Tanzania Mr Champagne wenyene nawe ntibamutumira ariko ndakubariye ati baracafisi ya fan base yo ngaho yandi yo ngaho reka nkore nemeza abantu bo mu Kanyosha nemeza abantu bo mu hehe bo mu Kamenge urumva ni vya biri byo kuvuga ati aba artiste bacu baracabona ati kwanza amaso yabo ntabona kure abona hanyene hagufi kandi ivyo bintu biragoye byari namye ndanaliza mu Burundi urabona Burundi buzima dufise abaririmbyi dufise urabazi yego bararenga amajana yego aha mu Burundi nta baririmbyi bashika batatu dufise bashobora gushira umuziki wacu au niveau international. Oya biragoye pe. Si Big FIZZO si Satbi man biragoye nta numwe
umuririmbyi dufise ashobora gushira umuziki au niveau international. Biragoye cyane umuntu nagiye gusanga yoshobora gushira umuziki wiwe au niveau international. Ego. Numwana yitwa December. Kuko December indirimbo zibo Nigeria. Azi indirimbo ziyo mbega ko bazumviriza byata. Naba bapeti bashasha ba Dramati, ba Melanine, ba Fernando, ba Ande, ba aba ba KIRIKOU. Umuziki wabo ntushobora kuba international. Uti kubera iki? Mu gukora indirimbo bisunga mu gihugu cy'u Rwanda. Aho hakurya ya Kanyaru. Mu gukora indirimbo ariko bisunga none Gabro ndakubaza. Unyibukije umuntu yitwa December. Reka ndakubaza. Rindira. December arahari. Arafite n'indirimbo na Dramati iza gusoko vendredi. Yasohotse vendredi. Arabaririmbyi bafise ama staff yabo nayo nyene ya Desa. Urumva rindira. Ndiko ndatsa. Aba bapeti bariko bahiganwa n'igihugu cy'u Rwanda. Nibako bahiganwa n'isi. Aba baririmbyi bo mu Rwanda nabo ntibaraja no au niveau international. Tuvyemeranye. Oya. Ntibaraja he au niveau international. Sasa rero wewe uriko wirukanga n'umuririmbyi wo ngaho. Umva uzoja au niveau international gute? Biracagoye. Ni nk'umuririmbyi yotangura kuririmba no munsi agaca avuga ngo urumva ngo jewe ngo umuyidore wanje canke ngo umuntu ngo ndabirako ngo ni Big FIZZO. Big FIZZO ari he? Nawe Big FIZZO sawa uravuze ati ngo ni Sat B. Uravuze ati umuyidore wanje ngo ni Dramati ari he? Siko bisigura ko umuyidore wawe umugize Dramati. Ntuzopfurenze hajya Dramati. Mugabo umuyidore wawe ni umugira Michael Jackson. Ukavuga ati na jewe negezwa gupambana mpaka hariya Michael Jackson yageze ubu ufise amahirwe yo kuhagera kuko we uriko wirukanga n'igisiga bro. Gusa nyene muziki wacu uracafise ikibazo gusa mugabo nyene biva n'igihugu tuba turimwo ati mbega gitahura gute no muziki. Rero impamvu December ashobora kuba umuririmbyi au niveau international urya arafise abantu arabira akavuga ati aba ndashobora kubakwega ndashobora gupambana nabo. Wewe rero ingora nacagira yamiriya arimwo mbega imeze gute mbega umuziki. December ni muzi yuko mu baririmbyi ba mbere bambabaza December arimo. December ni mu baririmbyi ba mbere banambabaza kandi cyane. December ni wa muntu ni yasohoye n'indirimbo urigera ubona kubita media tour. Akubita media tour ngira nko ku radio imwe canke kuri TV nico rucishere bano bantu. Reka ndakubaze erega rindira gato ari ikintu abakristo December amaze kwitahura bro. Kwitahura gute? Aramaze kwitahura. None wowe uri kupambana kugira uje au niveau international. Hamugacu gira mediatua ibujumbura n'igitega. Ndakubaze none izi. Rindira ubwo n'uruhande rumwe amaze kwitahura ko. Ariko hari urundi ruhande rubigwiwe. Urundi ruhande rubigwiwe n'uruhe? Kuba international si bibi. Mugabo iwanyu naho. Sawa. Imeze gute? Ni nyine agenda kubarira. Kandi iwanyu ngomba guhera. Manzu hahera ugire fan base ikomeye cyane. Kuko ruzotangurira ku ngazi hejuru. Niyo hasi utarayicako. Siko kuko nk'ubu ngiki kibanza twicayemo December yoza ngaha jewe nawe nitwe twumumenya gusa man kubera iki twe tumuzi bro. Okay. Kubera iki ntiyikomeje ubwa mbere ahubwo yagombye gutangurira ku ngazi yo hejuru. Rero iciza ciwe twamaze kubona ko afise capacité yo gufata umuziki wiwe akawugira au niveau international. Sivyo igisigaye nabanza arondere fan base yonga hiwabo abiwabo amanzi bamumenye hama acagenda kuko man je mbonye nk'umuririmbyi ashobora gusohora nk'indirimbo ukaza gusanga yuko niyo ndirimbo yiwe ntiyayiciriye inzira kugira base si bibi man gutegura content si bibi ahubwo ni ikintu uvuga ati jewe kintu kiraza gucira inzira indirimbo apana kucyosohora indirimbo urayitereye hejuru iragiye. Ndakubaza kibazo urabonye indirimbo ya Wiz Designer na Lino hamwe na Melanin Boy nitwa Inside. Ego ibaze baje bahitinze bayirimo ariko niri trendy usanga ifite indi migambi je nabonye umengo
abanje gusohora audio hama aca duha video vuba. Reka ndakubare none gituma none bizogorana kuko bano bantu bako barasohora bano uyu mupeti D1 ko yasohoye kiya gikogo rekasha iya ndirimbo ya D1 iraryoshe man kandi abafana bayakiriye neza biragoye rero ko ubona umuririmbyi aciye asohora n'indirimbo ya D1 ikirinjira mu bakunzi b'umuziki kubera uravye inside yasohotse inyuma y'indirimbo ya rekasha ya D1 gusa abantu benshi baracafise mu mitima yabo iyo ndirimbo ya D1 inside yahuriyemo ivyamamare bishika kuri bitatu abakunzi b'umuziki ntibarayitahura hage rero yuko wiz designer amaze kubona ati rekasha kwibaye hit kwa sohoye igikugwa kandi cyo kirinjira mu bakunzi b'umuziki nanje ngira sohora inside turi kumwe na Lilo na Melanin reka ngire content kandi kazi iyagiraga content cyangwa ka base kanaka rekasha ni wibaze yuko ngo ibiri trend nk'uko ahabwo yari kuba yizimije abantu benshi bace uravye indirimbo ihuriramo nk'abo bahitizi bashika kuri batatu ukabona indirimbo niri trend ucumbarira neza yuko habuziki Linoji Melanin ari trend gucira inzira ari gukugwa nico kintu ca mbere uburyo bwo uburyo bayisohoyemo nico gituma niko nakubara ati gucira inzira iyo ndirimbo yawe kugira ishike kure twako turavuga kuri Big Fizzo kwanza Big Fizzo tubabarire cyane siko ariko ngira mvuge kino kintu aba legend bacu hari aba legend bamwe tugiye kuza turabona basohora indirimbo ariko izo ndirimbo zitwibutsa yuko bakiri ariko pani indirimbo ngo zizoba hit kino kintu nagitahura nk'ubu LOLILO arashobora gusohora indirimbo man abakunzi b'umuziki canke babafana ba LOLILO bo ku mutima nibo baza kumenya LOLILO ko yasohoye ariko babandi bose kuba ku ma studio biyumviririza indirimbo ku ma studio nibaza kumenya ngo LOLILO yasohoye twebwe turimo muri iyi mihanda y'umuziki nitwe tubimenya urumva ni kugira batwibutsa ati twasohoye umuziki ariko sindirimbo inje kuba hit nico rero kino kintu kiraba ahubwo Big Fizzo ubu tuzomuhana akazina yuko ari mu diaspora kuko Big Fizzo erega no mu diaspora kuko no mu diaspora ubagiye kumera nk'abati Max oya Big Fizzo birazwi no mu diaspora kuva kera Big Fizzo no mu diaspora hajya hose yaza ngaha kamara imyaka yari vacances abari ngaha muri vacances ari vacances ariko umve neza yuko bano bantu ni generation bariko baricaza aba legend kandi ikintu c'aba legend aba bose ba Kidumu ba Big Fizzo ingorane ya mbere bakunda kuvuga kandi nikosa rya mbere bakunda gushira imbere ngurumva ngo twebwe ngo twasura ngo indirimbo ngo zidapfa ngo bakiriku ngo basura ngo indirimbo ngo yumvirije ngo amezi abiri ngo buhejeje mugabo umve neza yuko tuko tujahe indirimbo ni indirimbo y'akazi man indirimbo no musi iza zondondera kugira ngo bite concert ashiremo imitahe siza ndirimbo kuko bakidumu za ndirimbo basohora niba abavyeyi bacu nabo ndibakija mu biteramo abavyeyi bacu ndibakija mu bubari ahubwo baricara hano bagacilingana nabo bingana imyaka siko reka rero bano bana ahubwo tubatera intege tuvuga ati bano bana bako barakora uciye rero umuci intege acabona ati bwa bundi rero imyaka nk'itatu yose maze imyaka itatu niko nakubita uduhiti bwa bundi ntaco nimariye ati na papa canke mukuru wanje kweri agenda avuga ati neze yuko atacu ndakora gushikino saho uvuze ati yuko kiriko atarakora ubifatiye kuki kweri kuko aho yarari akiri muri Bantu Boy agiye Birimani gushika ubu hari itandukaniro siko kuko nituzoguma muri ya miziki ya Africa Nova nituzoguma muri ya miziki ya babahaga man kuko ziyaza babahaga niza basokuru hari aba grandpère bazumviriza bitandukanye ni generation y'ubu igeneration y'ubu ikeneye je mu kabare kandi batamba indirimbo ata message kandi natwe azogera igihe haza iyindi generation izobisora imiziki ya buriya bwoko tutazi izo bigezweho ico gihe nico gituma bavuga ati sha biriya biririmbo vya kera biriya vya Kazimimana inkunda biriya vya Hanihe tubishize hariya nico gituma ariko nakubara neza yuko iyi generation tuko turajamo si generation yo kuvuga ngo numuziki wa message ahubwo ni vyiza ko tuzungurukana no kwisiri kiragenda sivyo nyene isi nimba igeze aho umuziki udandaza ari wo kuririmba amajambo abiri yego ririmba ayo majambo abiri umudiho w'amapiano usanga yasubiyemwo ijambo rimwe nk'incuro nka 10 iyi ndirimbo y'umudiho wa singeli yego kwere nta message birimo
ni kuryohera amatwi no gutamba. Gusa ikintu twabwira abaririmbyi b'abarundi bige cyane man. Hari ibintu byinshi byo kwiga hari ibintu byinshi byo kwiga bigira ahantu hatandukanye kuri internet ku bandi hama abaririmbyi bashasha nabo ntibaze bumvirize ngo nuko Linoji ngo ari hiti ngo je icitegerezo canje ni Linoji kuko Linoji nawe nyene aracara. Linoji nawe arafisha hari kararaba kure ashaka kugera. Ego mugabo hari abandi bantu usanga bararenze mani mani reka tugende cyane tubashimira cyane abakunzi b'umuziki aho tugiye no kurangiza no mwaka ubona neza yuko tunashima n'Imana pe tunashima n'Imana cyane safi sana bro.